Mwege mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha ikaze murano makuru twabateguriye ari nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Bimwe bibanza byo kudandarizamwo mu isoko ya Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura byari ku mafaranga ibihumbi amajana 6 ubu byashizwe ku bihumbi amajana 480. Bamwe mu badandaza bakavuga ko batagishijwe inama kwishingwa ry'ivyo biciro nubwo ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR camenyesheje ko bumvikanye ko ivyo biciro kucumvikanye ko kuri ivyo biciro. Muraza no gukurikirana nico abadandaza bo mu isoko yo mu gisagara ca Rumonge basaba gikwiye babona ko gikwiye gukorwa. Mu gisata c'ibidukikije uburimyi bukorerwa ku nkengera z'uruzi Rusizi butuma horoha hagaca hatwagwa Burundi bugatakaza isi. Abarimira mu gace k'Akagwema mu ntara ya Bubanza barasigura igituma bahitamwo kurimira muri ico kibanza. Idonido ni mukanya. Ndasubiye kubaramutsa. Bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera iri mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batagishijwe inama n'ikigo cy'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR kwishingwa ry'ibiciro bishasha. Bamenyesha ko ibibanza byari ku mafaranga ibihumbi amajana 6 ubu biri ku mafaranga ibihumbi n'amajana 480. Abishikirije inyuma yaho OBR ishikirije ku munsi wa gatatu yuko ivyo biciro byashinzwe bumvikanye n'abadandaza. Inkuru ya Clovis niyo nkuru. Nkuko bamwe mu badandaza twaganiriye bavuga ibiciro byo gupanga ibibanza byari byashize ku bihumbi amajana 6 byagiye ku bihumbi amajana 480. Bamwe muri bo bavuga ko naho bagiraniye amasezerano mashasha n'ikigo kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi OBR batavyumvikanye. Abatashimye kuvugira ku vyuma vyacu bamenyesha ko babonye abakozi ba OBR baje bazanye impapuro zo kugiranira amasezerano ngo hariho ahari handitse ko bazoriha ibihumbi amajana 480 ahandi naho ibihumbi amajana 320. Bavuga ko babazwa no kuntu babona baza kubagirisha amasezerano atakintu na kimwe bari bazi canke ngo babaze kugira bahabwe umuco. Bavuga ko batakire neza iyo nyifato. Ku bwabo ngo amafaranga aracari menshi bakabandanya basaba ko ivyo biciro vyogabanywa. Ikindi naco basaba ko abakozi ba OBR bosubira muri iyo soko ya Ruvumera kugira basubire bihweze neza ico kibazo hamwe kugira gitorerwe umuturama. Ivyo biri uko mu gihe ikigo kijeje kwegeranya amakuru n'amatagisi OBR camenyesheje kuri uyu wa gatatu ko bumvikanye nabo badandaza kubijanye n'ivyo biciro bishasha. Ubu naho dutandukire mu gisagara ca Rumonge. Abadandaza bo mu isoko nkuru yo mu gisagara ca Rumonge basaba ko ivyiyo soko byobanza kwigwa neza imbere yuko vyegukira ababipanze. Mu nama na buramatari w'intara ya Rumonge ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu basuguye ko ivyo bibanza ari bo bavyubatse atafaranga na rimwe komine yashizemo amafaranga. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko tegeko ry'umukuru w'igihugu ari ukuyubahiriza uko riri ariko ko badoshikiriza akababaro kabo. Jean Pierre Misago. Ikibazo cyagumye kigaruka ni ikibanza vyakoteshejwe mu isoko nkuru ya Rumonge. Abafashe amajambo bati iyo soko ntikwiriye gufatwa nk'izindi soko. Basigura ko ibibanza vyari vyubakishijwe mu ntango imbaho aribo bavyubakishirije n'amatafari aturiye n'imyango y'ivyuma kuko komine Rumonge ico gihe yavuze ko atamahera yatekanije yo kubaka ivyo bibanza babwirizwa gukingira ngo isanganya ry'umuriro riramutse
iterambere rishitse ntirihitane ibidandazwa vyabo. Bashize ko kosiyo komine yabasaba, abo badandaza bavuga ko buri kibanza cabatwaye igarama y'amafaranga imiliyoni 2,314 by'amarundi yo muri 2015 kugira ngo bacubake. Bamwe mbere bahitamwo kubikotesha mu nyuma yo guhomba bahejeje kuvyubaka. Bamwe mu bakotesheje ivyo bibanza bavuga ko bariko bararondera uko baronka imitahe ngo basubire kudandaza, basaba ko ico kibazo cabo co kwihwezwa. Ibibanza biyubakiye ntibabitakaze uko nyene ngo bihabwe ababakoteye. Leonard Niyonsaba buramatari w'intara ya Rumonge yararongoye iyo nama, avuga ko itegeko ry'umukuru w'igihugu ritegerezwa kubahirizwa uko nyene, ariko ngo bitabuza ko ako kababaro kabo azogashikiriza imbere. Kuba ariko basaba ko badandaza bapfunzwe bazira igutanga n'abisukari botezurirwa, buramatari w'intara ya Rumonge asaba ahubwo ko ubutungane bwonyarutsa kubacira imanza. Muri iyo nama buramatari w'intara ya Rumonge akaba yaboneyeho guhagarika icese urudandaza rwo mw'ibarabara mu ntumbero yo gukingira abafise ibibanza badandarizamwo. Ingingo yari imaze gufatwa mu ntumbero yo gukinga ko ikiza ca kolera kirandagata mu gisagara ca Rumonge. Unaho dutandukire mu gisata c'ibidukikije, burimyi bukorerwa ku nkengera z'uruzi Rusizi butuma uburinganire bw'uruhongore kama rwa Rusizi bugabanuka n'Uburundi bugatakaza isi. Bivugwa n'umuhinga Pacifique Ininahazwe ajejwe urwo ruhongore. Abarimira mu gace ka Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza bishimikiza ko aho ku Rusizi ariho honyene bashobora kuronka amazi yo kuvomera indimo. Radio Television Isanganiro ifatikanije n'ishirahamwe Rainforest Journalism Fund hamwe n'ikigo Poliza Center yarungitseyo Omer Ndowayo. Uruhongore kama rwa Rusizi ruri ku buringanire bwa hegitari zirenga 10,000, rukora ku ntara za Bujumbura, Bubanza hamwe no ku ruzi Rusizi ku nkengera z'urwo ruzi mu karere ka Kagwema komine Gihanga intara ya Bubanza. Nko ku birometero 2 gusa uva ku ryambere rya Gihungwe hari imirimo ibereye ijisho. Aba baharimira bavuga ko haborohera kubera hari amazi. Impamvu turimira impande ya Rusizi kubera ngaha niho dushobora kuronka amazi tuvomera imirima yacu. Igituma twe dukorera ngaha niko tubona aha hantu tuba mu Kagwema muci nta bindi bikorwa bikorwaho, nta mvura nta miserege. Ico gituma rero twegera uruzi twatuntu turimye ngaha ku muci kaba twe tudufasha mu kwezi kw'icumi hajya mu kw'icumi na rimwe. Urabona ko haba hari inzara uko tubigenza. Urabona Rusizi nguru nkariya, urabona nkari wimvye gatoya ucishikira amazi. Ivyemezwa na Melance Ndayizeye umukuru w'umutumba Kagwema ya mbere asigura ko aho hantu ariho hatunga abanyagihugu mu gihe cici. Mikoro makuru mu gihe cici abene gihugu batunzwe n'utuva muri iyo migazo ku nkombe za Rusizi, aho amazi ya Rusizi ashobora kugusesera. Hama igihe cici hakaba habomvye, niho haho rero baca bakoresha ndetse n'amagroupe electrogene ya pompe bakwiyegesha amazi ava muri Rusizi aja kubombeka vya biterwa vyabo. Ku bwa Pacifique Ninahazwe ajejwe uruhongore kama rwa Rusizi, ubwo burimyi bworosha isi bugatuma itwago. Kuko umva iyo abantu barima inkombe usanga zisha ziroroha, amazi rero yaje cyane nk'imyuzuri ziraza ikigenda itwaye nyene ibice bimwe vy'isi, umva ko inkombe zigenda ziraguka kubera ko ntiziba zigikomeye kuko nta byatsi biba bikiriho. Byinshi baba byose baba birandaguye bashaka barondera aho barima. Ikindi kibangamira impongore kama ni imiriro ituruka kubiyigira abarimyi baturira ishobora kugururwa n'umuyaga igateza impongore imiriro ya Nyakanga. Uyu murimyi ati biva kukutitaho. Dera nk'abantu bakorera hinyuma barashobora kubigira bagaturira ugaca usangura amazi tukanyuragiye n'ahandi. Dufate ku mutaga hamye hakizuba nk'ubu atashe agasiga atabonye ko wazimye ukaca usanga asanze agarutse asanga wagiye. Ivyo none igisenge nk'uko bisigurwa na Beatrice Hatungimana umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe ibidukikije OBP. Duhomba ibintu byinshi cyane gose. Ngo amajyambere Nyakanga yihiye mwabona bijya vyuka biza konona igisenge, biraduhahuniza konona igisenge. Ikindi hari binyabuzima, hari ibiti, hari ivyatsi, hari binyabuzima binyogomba n'ibitanyogomba bihatikirira.
ivyo vyose iyo biriko birononekara n'ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'ibidukikije bwa buriko burononekara tuza kugwanya kuko tutabigwanije biri muzo dukwegera karamba bikatuzanira ubugaragwa mu gica cy'u Burundi. Ikigo mpuzamakungu Global Forest Watch cita amashamba cerekana ko Burundi bwatakaje hegitari 366 z'amashamba hagati y'ibihumbi 2001 n'ibihumbi 2022 muri uwo mwaka uheze bwatakaje hegitari 1610 z'ibiti ziharugwa ku itoni za babo miliyoni w'ivyotsi vyonona igisenge. Turangirize ku nkuru y'umubabaro radio televiziyo Isanganiro yarabuze ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu umumenyesha makuru Olivier Nkengurutse yahoze ayikorera kuva mu mwaka w'ibihumbi 2010 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2015 yitavye Imana ahitanwe n'indwara akaba yari mu gihugu c'Ububirigi asize umwana n'umugore umwe bimwe byaranze Olivier Nkengurutse tubisomerwa na Oda Ndayishimiye. Iteka n'akanyamuneza nivyo bitwuzuye gusubira kuba hamwe namwe bakunzi ibiganiro vya radio Isanganiro. Olivier Nkengurutse yari mwene Ndikuriyo Evariste na Inatebuka Space yavutse itariki 6 ukwezi k'umunani 1976 avukira muri zone ya Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Amashuri mato yayatanguye mu 1984 kw'ishure rito y'Ibitezi ayarangiza mu mwaka w'1991 kuri iryo shure nyene. Amashure yisumbuye yayatanguye mu mwaka w'1991 kw'ishure ryisumbuye ry'Ibururi aheza mu 1998 kw'ishure ryisumbuye ry'Imatana. Kaminuza y'abigenga yitiriwe umuco ariyo Université Lumière mu Gifaransa niyo yahereje ko muri 2007 mu gisata c'ubuhinga bwo gutumatumana kw'amakuru communication et conception audiovisuelle mu rurimi rw'igifaransa. Umwuga wo kumenyesha amakuru yawutanguye kuri radio CCIB FM+ muri Rusama 2006 gushika muri Ndamukiza 2008. Kuva muri Ndamukiza 2008 gushika muri Gitugutu 2009 yakorera iradio Rema FM+. Guhera mu 2010 gushika mu 2015 yakorera radio Isanganiro aho yakoze mu gisata cyo gutororokanya amakuru hamwe no mu gisata cy'ibiganiro. Yaramenyerewe cyane mu biganiro nka kunama n'inturire. Olivier Nkengurutse yari umugwaneza akaba yari umumenyesha amakuru akunda akazi akora kandi akakitwararika. Yitavye Imana kuwa 20 ukwezi kw'icenda mu Bubirigi ahitanywe n'indwara ya cancer nk'uko umuryango wiwe ubimenyesha. Olivier Nkengurutse yagira 6 mu muryango w'abana 8 ashengeye asize umufasoni n'umwana umwe. Radio Isanganiro irahojeje umuryango wiwe w'amaraso n'umuryango w'abamenyesha makuru. Imana imwakire mu bwami bwayo. Ego murakoze cyane zozere nshimira cyane abatumire bemeye kutugasangira kino kiyago kuri mikoma kumwe na Olivier Nkengurutse ndayifurije amahoro iwanyu mu gumana n'Isanganiro. Cyari kiganiro inturi Radio televiziyo Isanganiro ikaba ihojeje umuryango wiwe w'amaraso hamwe n'umuryango w'abamenyesha makuru bo mu Burundi. Akaba ari kuri iyo nkuru rero y'umubabaro turangirije ko ano makuru mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiranye.